God. Ikoti razimvye cyane. Basi ibinkeneye. Bane panaye namba. Bana makuba yahuye nayo. Ntuserekana hari. Oya. Yose bwari uburozi. Okay. Wako navuga ngo bikini bikose bashaka bisibe. Ikoti nshasha atamuntu mwari gera yambara 0 km kandi original zimvye cyane. Ubito ko turazibe yayi. Kiraziko barakashiko. Umubiri wawe urawumva? Nyatuna ubonye. Ukabonera yatabutse kujya. Zanda bingene yatabutse. Mugangira nakaroge karibi. Zanda bingene yatabutse. Mugangira nakaroge karibi. 0 km nta numwe arayambara. Ikoti komi mubiri nyene ukumye. Man naratangaye ndayambuye ni kumbe ya muzu nuko yari imeze. Urabona ibyo yabaye. Barayirotsa. Umviriza. Umuntu wese azi ko yiyemeje ikintu. Atakizaniye wenyene. Nzomuteza abantu ndenda katabujya ku party buto buto ndabwira challenge. Posting ati umuntu n'indamuzi. Kuko arabemerera umugore. Aba n'umugore bobe barabura kubiza. Weshe. Arabavuga akantu hari amakamera reka ngihiti. Agomba kubitwa challenge yakaja. Umuntu anyemereye iki? Agizane. Nakizane. Kandi rero basha ivye agaba. Ujya yambereye umugisha. Munini cyane. Abandi bose kwari gusa kumfyonyora bakeneye gusa ngo ndabatera amada baze kunyonera amaseve banyikira nibo babigusaba n'abateri none bigenda none mukobwa mama nawe kacuja ku kayi batera none harabana bo mu muji upfa gutera indaga man mano mu muji vraiment bana bo muji araza ari umusonduruko kondomu niwe kwiyamburira. Coucou les amis, murabizi neza Sonelin Carlene Alou comme d'habitude Miss Marcel gwamenye musume no maso yinyana. So guys, uyu munsi nkaba nagendeye simbizo se mavumba nkaba namugendeye muhira. Imuhira iwiwe aho aba n'umutambukanyi wiwe akaba yaraye asinye anamutahanye. Ubu ni gwanje boro yangu. Ubu ni boro yawe. Iboro yanje. Ya. Mikirakije. Natahanye umuzigo. Yego, baramukugabiye ubu n'uwawe. Mugabo aravuze ijambo. Bamufise ko baje, namufise ko. Naho bashana bamufise ko. Kandi arabaguri. Ngora baguri. Ari yari ku isoko rero. Bari banze nk'itomate. Naraguze umuzigo. Ashaweye. Zimbitse ka kuntwenza. Ntiwamuguze ko nabo bacu mufite ko wenyine n'abavyeyi bawe bamufite ko. Kuba ikibansabye noti. Kandi tukanegosi. None ndukubera ubugiye kumurarana? Mugumana? Ariko si ubasha ko kumurarana. None. Okay. Ko nagize aba iwawe. Nagize abonema. None wari yabonesheje. Boro yangu ivi. Ariko nta sivye imyaka yose. Yaguhenze. Mu erega bamuse ko ubasha. Nta bubasha na umwe mufise ko kubera ubu ni boro yangu. Meme ijambo rye jambo ararisuzuguye rero. Cyamajambo bene byabo. Ndabona amaformularité bagomba ngene kuvuga uko. Il y a les formularités, les réalités. Okay. So simbi. Abicibita amaformularité. Urumva twaraje umwana wanje ari karakina terura gapira hamaraza musi y'urugo rerere patata bavuga ivyo nyene. Yeah. Ngabo ayo n'amaformularité kuvuga ijambo. Yes. Agacaho nico bita ama réalité nayo. Yeah. Yego. Biti kweki abantu benshi batangaye ugiriye muri rya modoka yawe. Once modoka nziza. Aguvere ko batangaza iyo nagira muri iki. Oya. Imodoka nziza imeze gute? Just basi nkavanga. Inyuma basi yijya mburugini yawe. Hari imiduga myiza itesa no kuri sex. Kurusha kajya kamburugini kawe. None akamburugini kande? Kawe. None.
oya washaka kurugini yandi en plus de ça ntiyari Yani, décor. okay, kanda ntiyari kwereke. décor ibintu bitesa ikintu nk'ibintu kiryoshe mutezi ngo hano gato Mutezi umusegondo w'inda. mutezi w'inda gatoya ndi kumwe Umusegondo umwe. n'abatezi b'indagaye mutezi okay mwe mikro uyu yavuze yuko hariho imodoka nziza sibyo mutezi wowe warankwenga twabanje kugira iki gufungura imbere yo guhaguruka imodoka nziza nabanje kuyiha iki igitoro ndagikura he imodoka mu mburugini musubize mikro rero oya basi iyo ugende niwakenera ucumusubiza kandi mutezi Oya. namukere ko tubandanya tuyaga ibintu bizima mbaza ibindi abamutezi ntaje mutezi kazina gashaje none ndakubaze basi simbizi Yego. kwiki wese mwogenda mujya modoka yawe abantu benshi rega batangaye ngire modoka abantu yandi benshi batangaye bavuga ngo ni urubanza tutarashika kuri sare kivyo kuri sare ntwako turavyibwira n'ukuntu hadekoye n'ukuntu hagize iki tukiri aha sivyo wari ngawe no Bongo yako? hari abandi hari abandi banje ariko bawe sawa okay okay hari ukiva ngaha no mwibarabara basi okay mwaragiye kuri eglise kuri eglise sawa ego kuri eglise sawa bajerese bizekana tumajana kuri kigani sawa bandanya simbi ikibazo nyoba twazo maje kigani tugende ndabiheba no tugenze Ati kwa kusiba Inesi nkura ku mugabo wawe Inesi ndamuhamagara twagiye rero so tube serious ba nangorane twisi je ndi seriye aha mukaje mumusubiramo ya siko ndagusubiramo so twaravuye ngaha muragenda kuri eglise simbizi surtout près ndagusabye ndeko kunyene sije niremye nibiki wewe usigoze nyabaye akima tweze urabyumva sije niremye please mubwire agire ntakwerekana mubwire areke kugira kunsubiramo ariko arasubiramo mvuga sheri ngo sheri ngaho kuri kagiro kiganiro umva ibintu bya so amasubira ngo sheri ngomba so igire wiryamire iryamire seri let's go so let's go so simbizi mbabarira mu mahoro so ega sireje ngaha gushwana so cene ruhinga umuje sinarabira ngo kirubatse sawa none je kutaba umwidege mjone nanje nivugira uko nshaka none uziravuga ariko jewe navuze uya je nivugiye sawa basi bisigibazo nyabaye ndindi ko ndakwishura ibyo kurambaza abo none ukurangira hanje kurangora bandanye ikiganiro tugiheze mugigiri tugiheze kanache okay mwaravuye ngaha muja kwishengero yego sivyo yego muvuye hariya mugenda gufata amafoto just muri ville imodoka yarapfuye hajya kuri bata ijya electrique tukaraba imodoka cyane wari wapanze ntubipanga gute umunapanga imodoka imupfana content nibibaho gera gufanya bya vrai mutezi nitwari kumwe ntiyabonye ngene pipyo mutezi mubwiye imodoka yari yabaye iki umupira w'igitoro mubwire yari umupira w'igitoro wari wugurutse sinzi umuntu yari yawuguruye okay narasohotse ndahugurura wawuguruye namwe nkagenda gute oya imodoka ntiteye kare ubona ibyo byari inyuma ya kamera ntabyo twabonye mazi
yes aho wabigirira usa n'umuntu ya ufite urumva ubukwe bwanje hari abantu bagombye kubugwanya benshi iyo nindi nkurira banse kwishikana bavuga ati ubwo bukwe nabwo tuyishikiye bagomba gukoresha imyuka mibi urabyumva bagomba gukoresha imyuka mibi urazi yuko 2 jours avant ko ngira mariage nayo nta ishakoshi rimwe ama alliance ama invitation ya invitation kazi n'ibiki byose bari bitakaye muri banki twaranabonanye rya mbere uzifise wari kuzitora bari bitakaye n'ama alliance ni yari zishu Hego n'umuntu yarazitoye aho wazitoye urumva nagize stress ndi muri bankobu ndadisiga kuri case mama kusimana yarakinze barabintore barabinsubiza byose manishimwe cyari kimwe ndibuka haheze nka 2 jours nyuma y'ibyo nase kugira accident namve mu gatumba kunywa igitoro canca boro haraho narahaswe narahaswe kabisa tazogera isanganye muga mayarakinze hariho abantu benshi hariho rero urumva mbonye rero nkabijya byabaye imodoka igapfa navyo ndi muri cortege navyo ni bisanzwe byose ni ibintu abana bagomba gutoba en plus kacifira kuri bar no kugira yuko buca mariage basinigeze nsinzira ko na imodoka hasigaye imisi 2 no umunsi umwe nyene hajya Jean buca mariage ba plus tard ubwo imodoka yarasigaye confiance zifire iradici yaka na imodoka yabizimije ivyo ni byabaye mfyonze gutya cyambone imodoka iratsi mfyonze ifire no gwamagana n'umu electricien yabikoze biga je nibaza yuko twavuye mu buyenzi 1h du matin ngabaza kuyikora umekanisye umu electricien asambuye imodoka yose amungira ubwoba ndamubaza ati none akanga ati zo imodoka yose bayitataguye ari pièce par pièce kubera vraiment Imana yarakinze ibintu byagenze neza Imana yarabibayemwo narabonye koko kw'Imana muri bino bintu nta buhinga na bumwe nakoresheje sinoja nkango nje nko kwiyemera ngo urumva kuje ngo ndumuhinga ngo ndakaze Imana yaranyeretse kuri urubanza yari rufitiye gahunda urumva nyuma muri ibyo by'imodoka gupfira kuri bata kugira ibiki byose bya modoka ipfa igira iki bari bagerageje kuyica bien avant muga nivyagoye Imana yari hari abantu benshi bavuze bon ibintu yuko biraba ukuntu yuko biragenda ntidutahura yuko urubanza ruhava ruba ngo ruhere nk'abande oya ni benshi basi dufatire basi ku majambo yavugiwe na hajya kuri bata sivyo bavuga ati none uyu n'umustar benshi barakuze sivyo tureke ivyo journaliste ko bagufata nk'umustar sivyo atuye n'umustar umustar agira mariage muri aka kamodoka abi nyuma yiwe nega ntibavuga muri ne utavuga nako imbiye nawe hariho ama pick up ibiki hewe abantu rero bacavuga ati bigenda gute abari nyuma bagendere mu miduga myiza itesa iri sex nawe akagenda mu kamodoka kiwe tugashira ko none kwabonye winje mu rupango nayibonye ntiyari dekora imodoka yawe basi ntiyari size nirangi rishasha ntiyari nogeje ntiyari yogeje yari cafu none bijyo bigiriye umuntu aje kwitora ngaha mu gatondo agiye kuyishira kujya decor nari mwakirije cyanda mubazi namaje jambo rimwe gusa nawe ati climatiseur umvirimwe acambwira ngo apana climatiseur gusa ahubwo isara cyangwa ati byo birakwera ugenda kohera ikintu kimwe rugira umugeni ntagiri yasha ari bindi cyonyene okay mabu warigeze ubona hanimwe na harimwe umugeni agiri yasha hari kindi
okay nawe uzina nabo bagiye ati hari yasho umba twari kumwe mu kandi mwari kumwe mu Burundi hari yasho ntazovuga ivyo yabwiwe nibazoshinge naye nibyo nagira ndamubaza uyihagana gute kakaduga nawe ko araki wanje kaka muntu kamari yako utumworo twomwegera za atari yiki imana niyabishaka nzoro nkindi aya imburugini wowe ugurisha imburugini ingorane ntayutse abantu batazi amateka y'imodoka bacagomba kuyisuzugura umaze gushika ku mukobwa wae sudahendanye ko kuri mariage ni wari uri yego ubona ari mbuza mariage gukotesha imodoka oya ni mpamvu nanje nabikubajije uravye nkarogera urubanza rwanje goye no orohereza mu gaciro kangana gute gwari rutesa naho nakabonye mu mariage gwari uji utop yego from ntiwiyongeye kirazira kubesha ntiwiyongeye inge oya ngo warariye bien twarariye muri mariage Frarik ntiwiyongeye muhe mikro avuge utetse jewe gusa niyongeye bro abasore bose bari bahari ushoboye gufungura yariyongeye kabisa jewe nishikiye no mu gikoni ni gusigara byarasigaye alors muri no misi mitindi umugasi mbizi yarakoze mariage no baranajya no gusigara birasigara ahora n'abantu bose bari hajya bose bararonze nta numwe yabuze bro bangana gute bari benshi gose bro bari hari intebe nimwe itari yambaye sawa rero nta nimwe bro so ndashaka kumenya igihe ugiye gutora madame wawe umugore wanje umugore wawe igihe ushitse kumutora nimburugini ntibatangaye kubona none butangazwa n'iki kandi yamayo ariyo yamigenda igihe cyose ariyo yamitonda wowe nushaka nza n'iyindi atari gwanje ndashaka kubona ati ni waje ega jewe sinakoze ibintu kugira nemize umuntu n'umwe jewe mugana namubwira ati ndakora ibintu kandi ndagukunda tu nguma ndaguhesha icyubahiro ndaguiteka n'umuntu hora gusa urazaje umukobwa yavyari babo kusanga bamusuzugura agomba atanaye tijere ngoma ndakwerekeje ko ndumumesha umukobwa yavyari babo umutwara kwa gusa mahera make cyane ashi no kumugabo yayiga mu gutere amakuru numvise wamukoye standard n'amabanga nguyo ngaho inkwano nibanga nguyo ngaho ndamukoye inka zitatu mugisha sivyo vya mugisha rukundo na mugwiza ngomba mvuge wewe nyene umugore amuteye ndashaka mukugabira urakoze cyane asante sana uragira iki ndavyemanga wana kumuteye inda ko mugwafu bari bonisi ntibanaharura ngo naramwigishije ngari zibiki narayemeye ariko naje sinayemeye naramwihakanye mugabo nicyo merci aramenyereye izo kuzemera mugana naramukoye abandi koye kutabakoye musangira abagore bangaye nabandi wakunze kurusha Inez oya nta wundi ntibabaho kandi nta n'uzofa bayo none Inez basi yewe wishize mu kibanza ca Inez sivyo wokwemanga yuko yogutwara umuhungu afise abandi bana hanze chomeka bantu chomeke haje oya ntibibaho kubera iki none we yakwemanze ni kibane cha Inez no shimishira mu gute none we kubera iki yagukunze wowe utomukunda ahubwo byo bibaza Inez nyene ndukwe yanse kuja kuri kamera ibyo bibaza Inez ushobora bibaza na inbox njenzo imuwe inyuma ya kamera ukayimubaza nuko atari ngaha hafi mubadije ariko mugabo jewe nibisanzwe warabyakiriye jewe cyene baza yuko ni wowe baza mugabo ko urumva ega jewe unkunze ubunkunze shayidisi mugace namukoresha imiti naje ko bidatahuriza gashaka umuhungu afite abana hanze umundi mukobwa akamwemera none abana hanze ndabafise abo mu nzu bari hari abana bo hanze n'abindani umwana n'umwana ntiyagufitiye umwana arafitiye umwana mwamikazi abandi mwavyaranye ndabanye twavyaranye n'amakosa nayo wanje
none yabandi nibo batashatse ko tubana iyo abo twabyaranye bashaka ko tubana twari kubarana bifo uri sûr neza saka warabakundaho none barankunda nyine numva ama bagaca bigumura bakagenda umukobwa yakwigumura atakintu kimwe mupfuye barabura oya nawe birashaka kuva oya jina niba abakobwa tujira mu bataka amakosa we kwe kibito kuvako oya je niba kubera je umuntu ngira umuntu turi kumwe nta makosa ndamukorera ndamwita nkamutwararika none ubona wabitahuye yuko birangiye urugo rwinjiye nibaze yuko mu kugira mariage baratangaza uzi amakuru kuri uyu cyose byarabaye pasiteri yaravuze ati nta numwe nabonye no muri leta civile yaravuze ati nta numwe nabonye aza kuvuga ko baratumanitse kubera iki abagufitiye abana batigeze baza kuri kamati no twarabyaranye twarabyaranye bisigoye kubyarana abana dufite n'abantu konje we Neboza kureklamika iki ni abana twabyaye tutabana babita abantu konje ubu nabo nibaza batera induru sanda barega ko arabahabara baje bapfunga none sibitse je ndakeneye kumenya ega urazi uko mu Burundi muhabara temewe ubu barabakuye zuri muhabara cyane dugira kwibera ingozi zo biri rapide buramatari wawe mbere buramatari ngo cyane mustane umwanya arutsa chap chap ngati mudada shaka kugaza ko ndamugira umuhabara ndani simbizi eske bira urumva yuko bitaze kwigera bigutera ikibazo hagati nta kibazo na kimwe bivanye nabo bana bari hanze kwa none bari mu nzu n'abandi mwamikazi nabane sisi ntiyabonetse muri ubwo buryo nyine cyumurantese gishasha n'icyayi umwana twarabyigishije yuko abana bose bangana mwamikazi wamushimiye ikintu tamwamikazi mama mwamikazi wamushimiye mwamikazi abwo bamaze yanshimiye iki we wamushimiye iki ciwe ntavyo nzi umuntu mukunda mpeye byamushimiye namushimiye kujya kuboko kuyo Gaston yabivuze handi bose ko narundi kujya kuboko ndakura kujya ngene Gaston yabivuze cyanda bari ubugufise n'uyu katasimba simbizi ndashaka umvise tushe yiwe umvise kujya kuboko kuyo injya guteka ingene ziba zihiye ego naziriye ko pfuma zaryoshe cyane umenya ko zatezona kujya kuboko hazi gucumba gusa cyane mukoti eka mukoti ya mucumba oya James okay umubaza James namukozi yigeze akorako turakoze gusa haruriye gusa ibitoki bisigaye n'abavyikorera wazumvise gute ziraryoshe from tarakandi kujya kuboko rero umaze kuronka ukuboko umugisha ndashaka kumenya simbize urubanza rwarabaye kandi rwari ryoshe abantu benshi baraguterereye sivyo intererano yari hari nyinshi kugwego rushimishije bra yes kugwego kugira urinde wimvura kugwego rushimishije ugira live mu rubanza kwawe ubyumvire kubera ni ndumu entertainer nikoze ku bantu bazi icyo ndabamari yes just urubanza rwanje gose rwakozwe n'abantu bazi icyo ndabamari bavuga yuko nakirengeye iki bavuga yuko urubanza rwawe rwakozwe na mama wawe na mama ari mu babikoze na mama sindi umwana wiwe urubanza no rw'umuryango mama yarukoze kubera iki Ines agitwara inda ya mbere utigeze wimvura ku mutwaro narabikoze mugabo byaranse narabigerageje byaranse kijyagene ko ndamutwaye kubera afise inda sheke ko ndamutwaye kubera ndamukunda kubera iki none ntiwaba uri kuba umukunda oya n'urukundo rwaje gute nari ko ndamutwaye nkuko uyu ingo arirutse mutezi winda ucugeye mutezi winda ingo ega wora
baca bita abahizi bora masterend so ndabigora nagomba ndabigore nkabamutezi ngaha none hari habuziki urumva cyari kibuze nuko umuvyeyi abrejewe ari umuntu yambwiye ati mama wawe gusa agashira ko Nike urubanza bizo hari umetse none wabukwera egwe nushaka ari ndankwera none ntukora kwisinzima muce kirundi ne yumvise umuntu yikwera oya bon sukwikwera komtel urarondera amafaranga ariko kwisinzima nihe wumvise umuhungu yikwera ego ntabo none just ntahuye none ushaka nikwere gute kandi mfise umuvyeyi agihari mama abwirizwa kunkwera ni basi niwe guhuruhusha ico si gisabo niwe guhuruhusha mama abwirizwa kunkwera kubera si gisabo ni itegeko kwanda umwana wiwe ngeze mu bigero agomba kunsohora none niwe aguhuruhusha ntabonye ko yananga ko yanangabiye n'itongo ko narabibonye n'ukuri ashara guha itongo yemewe uko n'amategeko yamaye titre peti urupapuro mama rero wari urindiriye ihurusha guyiwe cyamaye urupapuro ndangatongo VP washaka rero ngende gufata ngo n'ibintu nk'ibya mutezi nitubona umuntu haguruka umviriza umuntu wese ko yiyemeje ikintu amavideo yabo yose ndayafise bimwe bibaza ngo urumva ngo baraza ngo babivuga biri kuri internet nzomufatira mu nzira ati mu bintu byanje naje nagira mpaguruke muganza kubikugira embo wowe uragenga kamera zari zimeze uko agera nawe kubite kamera zose zari uko jewe niyemeje ibi abiyemeje umugore ngo bamuhaye intama none sai intama ari bitugane nama ngenda gukura mwijenda noco mu bito naguze kuri magendo 20 litre kamari 3 kamari 500,000 ndabicome nje mwijenda kubera intama so mwera ijuzi hapa none niba wosanga naho irino sawa niyo usanga irino niyo mpamvu wosanga barabikubwiye oya none cyana manzo ja gutobora kweri mwijenda nimbari oya none umuntu yakugabiye mama arabonye ingena gawe yarambwiye ati ngo uzoza ngurumva ngo twaravyumviriye ngo uzoze muhira ngo durupa ngo tugwe ngo urupapuro ndangatongo eka mama yagize uku achatora kandi aragira uku achatora kandi aragira uku nta kintu na kimwe ebana mabu mama yarigeze avuga ngo murakaza ngo muzoze ngo muzananye ngo n'umugabo yawe bijya bari iyo amatrifaze kandi ibyo byanandakarije n'umwanya kandi nivyo byanatakarije n'umwanya bituma n'abasani banje bari bazanye ivyunguka batazajya ngo batanga ivyunguka bikwiye abasani numwe yatanga kubera hari abantu benshi yarakeneye micro bagaca baza abantu bagafata isaha yose avuga ibintu bakakata twaraduze turamanuka none kubera agaca avuga ngo urumva rero twebwe rero urubanza rwanje nta bintu by'amajambo bizoba bihari umviriza umuntu wese azi ko yiyemeje ikintu atakizaniye wenyene nzomuteza abantu ndenda katabujya ku party buto ndabwira challenge posting ati umuntu n'indamuzi kuko arabemerera umugore ababo n'umugore bobe barabura kubiza weshe aravuga akantu hari amakamera reka nyihiti agomba kubitwa challenge yakaja umuntu anyemereye iki agizane nakizane kandi rero ashive agaba ntasharama cyakarabasase byo sinzi iyo byahereye cyari bambwiye ngo muri groupe bakarabasase ngo yari ngo wari uri muri ya groupe abasase yatanze 500,000 ntiyaguha nigeze mbona ntiyaguha abasamire motiva abandi batanye marende masende ya mutelefone ashambwe ngo iko ni motivation sawa abasamire baba barayizanye
Samire mbwa bayampaye kamera yakije muhungu bamutezi umva baguma tuzagenda ajya amahera mwampaye sabe maze kubacira kweli kuri channel yanyu yo umva nagende rero wari pick up iragiye Ngomba ntore ibyo kamwe bashiramo ibintu. Gatore nirengana shida motiva wa shida ya hera iko ni motivation kwe kubera iki yo yamuha mwe satsi bimwe mwana mwimvirirwa mu mureke bana uzia musteri moya ya pili kibakarikire na kenti kibanaongea manaenda toka nje wanaongea dengana oya tubaongeza naona ifite ibaro birebire garabazare mu mureke none nafite umuryango none udafise umuryango ninde je nta muryango mfise twarayugize mutezi winda ko yanzaniye Samire nuko kare cyane gusumba garabazare yaguhaye ku gatwe kiwa wenyene sawa bishi sawa ena wacu nuko ararashi 500 ariko simbizi ndashaka kumenya mukurangiza ariko ya mukurangiza kurangiza vuba arafite ikibazo bafite ikibazo cyo bafite ikibazo cyo kurangiza vuba simbizi ko kwa postinze ngo ariko mbabari ko bishize ahabona abo bisa ni wabishi abo bisa muce hani ebwe sangapi ko abambwiye ana masa yo kurangiza umugore mo none ko ajyamye babandindiriye hajya arakurindiriye ndamurangiza ngo kare ngo nahora mbipa ubu bampaye irimite nta musanze mwategeza kuza musangiriyo twaca tubimenyeshwa n'ikikwiriye none muza gute kuza kuraba abajeri Marie ibyo barimo ni mamwe twe twacaye amasaha nyivire ko nsubira mwe gutumuza kuraba abajeri Marie muga twe twaje sanga pinone mwami kazaye n'ubona nga twagumije hiyo nabiciridi kugira tu simbizi tuko turarangiza abandi nongera kandi ndanagukeza warateye intambwe ko ibi ntibikora uwo ari we wese ndarangiza tuzo kwiganira inoti fine hama mbwira n'abandi umere mikro mutezi mutezi uzobigana biga bintu azogira iki ashazofungwa kabisa aboshwe wabyakiriye gute neza cyane rubanza rw'amateka nawo warakozwe nanzigo byaguteye ko bagutereye idemu ntwakora urubanza tuterera mu rugo nta rukozo urabizi mutse narakoze tasi bibi nagize imbere y'amategeko yego igikenewe none baradutumiye tunywe gusesagura amawe sinagutumiye wewe inde yasesaguye ibindi navyo uvuze no gusesagura n'amaselemoni nawe bisavye gusesagura bijya n'amaselemoni mwana mutezi nabona baranemera kwe akwe uvuze ko nasesaguye kwe narabahaye akazi muronka ama views oya apana kujya narabahaye ama views ejo sinaguhaye views mbako uvuze ko ejo ntiwari gushika mu marembo bari baje kugutwika oja ama miscarriage ku mugoroba man ntari kuza ku mugoroba mugabo mwaranyoye misore yawe mwari kumwe yaranyoye kandi twarakoze imisore yarakoze twe tupasirete mwaraserevye kubera bantege surprise je sinayinzi ko baza gutwikurura umuntu yavyaye urakuje mu mutwe akwiye kibazo baramutwikurura imigenzo y'ikirundi baratwikurura bisigura iki gutwikurura bacho bisigura basi usanze haga kandi kindi na yaba ibikenge ibaho simbizi hinga nayo kumwe umva umukenge ko bacuko nari kubereza umukenge umvunaguritse yumva wari gutanga umukenke uvunaguritse kubera iki apana ngo uvute ngo hejuru no hasi kubera iki uvunaguritse kandi ijya mbere ari wo muvyayeko none je ntamuvyaye ko none ntiwavuze ko ari nabandi okay abo bandi nabo nibazwa kinaragiye ku rubanza rwa mu makayira heza mutwikurura batushose bataha umviriza
hajya honyene mukigira amahya hajya naco bakabona babikoze hajya nyene ko no munsi mwaca mu mutwikuru ngaha bakaca baza gushika mu marembo ntabwo mwe murababona ivyo nibibaho byo bigira abakene abantu banatwikuruye ejo haronkeye benshi ivyo nivyo abantu nije ndakenye mfumene je ndakenye mafyeri je ndakenye je mbwira ngo tugire ko turakora rubanza rumwe uratangaye wowe uzi ko tugirako ivyo ni vy'aba masikini weye peti ni nka bamwe baja guhamba bakaca bagirwa ko ivyo birabaho bakaraba baganduka okay etat civil sinabikoze ukwa wari twako kuri etat civil okay warariye ntiwariye mu mikro mutezi etat civil wariye ntiwariye waranyoye ntiwanyoye naranyoye warakoze ko nende wakoze narakoze waronse byuzi nazo waronse neza cyane simbizi reka nakubariza ikibazo n'imana sibyo uyu mubano wa entertainment bafise cyane bagihaye kumbe je nawe amaye jambo nije nagihaye nari ncandikomeza ibintu twari tubimenyereye yaho umuntu nka wewe ufite ijambo mu gihugu urengana kuri bato bagahagarara bagakoma induru ubwana bugatwenga uvuga ati mare je ngo mashira umugore mu nzu sivyo yego ni ikihe kintu ushaka gutumye kwiyumvira ivyo bintu ujya umugore wanje ambere umugisha man murabizi yuko urazi yuko Jean kuva menyanye n'uwo mugore uribuka bwo barumvugira ubwenge uravyibuka Nibako najitije bavuga ngo yahoze akibwe twari kumwe bagomba yahoze inzoga igitega tagomba yahoze inzoga kubera ariko aramvuruka marake sani yaye ujya yambereye umugisha munini cyane abandi bose kwari gusa kumfyonyora bakeneye gusa ngo ndabatera amada baze kunyononera amaseve banyikira niwe babigusaba n'abateri none bigenda none umukobwa mama nawe ukacuja ku kari batera none harabana bo mu muji upfa gutera indaga man mwana w'umuji vraiment bana bo mu muji araza ari umusunduruko kondomu niwe kwiyamburira nanyishura ari gute neka nabimba tu nabana ndambwiye ko abana bo mu muji bu mwishu yuko ndabeshe mugabo kusanga bagomba guteza ibintu bibyo umugabo ati jewe wewe suba wizanye suba bishatse none nagufashe ku nguvu ya nizo ngorane uri kurazana n'itiki kwegera ingorane gusa asa umuntu akavuva iyo ave mu rubirizi arafashe bise atwaye n'abakonvoyere baramudugirije ko baramumanuye aronse lift ya probox amubwiye ati ijari inyuma aho gusa kugira aze kurondera ingorane mudemu yari akimigeze gutuma ko aba nambari mutemu yaje muri probox inyuma guki muri VIP hari inyuma ni muri VIP ariko nari ahantu ku resto mbona si nimero ndayizi na Hakim sasa mbona bavuze umva bisi zabasize kuri Gare du Nord urazo bagira ubutraje buto natora abantu kavuga ni Kamenge ageze Gare du Nord agaca yisubira inyuma kuri Kote ashapakira abandi Kote mbona awekera mugenekereza ngo sasa ngo mimi ngo nishafika sawa fati sawa ndavyumva mbona ni Hakim mbona ngo ngo ni Charama aho rero entre taro probox yari maze gupakira abantu Hakim upo canumva ngo 5 inyuma muna akademo kari nyabijo none uyo mudemu ugasanga nambara vira bari mu ruziba cyo adenko akamaruziba ibazira fashe bisi imwe yamushikanye mu kanyosha kaje yisubirira inyuma araje afata bisi ya kanyosha gushika muri ville atafata yo muri ville mushikana ku Kotebu barashikaga simfino munani
imuhenda ugiye mukamegeze muri kote bakavuga ati ngarukiriya gatwanda isafari ashaka imvana kote bugushika Gardinor Rafati ya Gardinor mushikana muri nta Gardinor yaronse bus yaronse probox yamupakiye inyuma mudemu none cha wibaza rero akimara muvuguse umukobwa atwaye inda ikibazo ni Hakimu cyane n'uwo mudemu urumva effort abayagize abari uwo mukobwa uko abayagize effort nivyo rero byatubako none nawe wewe ko hari ko hatari mwibura jewe umukobwa yoba yaramenye yabambwe ati jewe yarinzi wabo nabo nyene bandi bandi bufazukwa ngorane mami kazi none gutewe wiba ngwa yifashe bivuye uvuga ati jewe simba yahuye ko mama kazi yambereye umugisha nawe ne yaje muri ubwo buryo nyene acha kubera iki yarigemura egamba je sinzi gutongoza ntabyo mbise iyo mbito mvye ka turi kwingene yavutse mwandikira mistari ke gutongoza je ntabyo nzi gutongoza none hagati ya wowe na mama mwamikazi yararyohewe amacara igazi ibyo abandi bahereza nagira waradrads ne mwamenyanye gute sorry gato mwamenyanye gute ari yarangira ashika mu igeto Simbezo ya Reka tutangicirwa basi kwikiganira cyo turangiza shigwa shiki kene kwiga kuri TNB oya ku bantu basi kuri TNB ari ama emission ya bien bigisha ibyo korora kijambere ifumbire bakwereka ingene amase okay basi ntaco ibasi ico humuriza abandi bo muri entertainment sivyo batararongora si ngombwa ko barongora niki ko ari ingingo nifatira abantu bose bo cyafata ingingo batararongorwa birabasha cyane nababwiye ko ino entertainment ukazobona inzira yawe ishika urayicamo ntuzorindire yuko nabandi yabijamo habwo bararaba ati wayifashe byamwereye bimeze gute jewe nta jambo no babwira urugo ni rushasha tumaze imisi ibiri katurinde turabe ingene birama amasatani yaje sinakubwiye yuko nari natakaje Marianne ndatebiki oya satani bisanzwe tuzomenye tubana navyo basi cyo mpamvu ntegeza kuba ahantu nyene haba hanze ntuzosura none narasundura hanze none abo bana wari mu nzu yarinde oya mvuze ububasi ko oya none ico gihe none wari mu nzu yarinde nta numwe muguvu yaheze kandi uri kuvugira kuri kamera ubu vyaheze none umva je naho ransundurana rero none mu bisanzwe Idris Dore kubyara nsigura gusundurana Idris nakubwiye ama circonstances ivyo none muvyara kuri circuit muvyara gute none uramusoma kacha sama ni example nagwaye yake oya probleme yawe nagwaye example hinge gato probleme yawe wakunda muguri vuga yuko muguri utazosubira kuyikurikira hanze ari neza abantu bakunda muguri vyo mabone nitwaduganye Gitega ariko na baho ego umuntu wese arongora Hakim Igitega twari kumwe hari demo wigeze umbona none nikundira umugore wanje kumuvuga uti ngo nese umugore wanje nese namukoye manyusi sharp promoter manyusi oya je nibihagaze kuri ivyo vraiment nshaka tu hari umuntu nageze gupostinga ni none burya iyo urongoye umugore bahungutse ari umutipe yambwi aciye yamatire ngo bahungutse umukozi wo mu nzu ego nuko kwimana rero nimwatniye none umva rero ngo turabakozi abagore canke abakobwa bazoja umukozi wo mu nzu sa kumuja zarabakira neza bazimana mujinja yatetse nabindi cyo nje kibaza ngo narongeye kugira ngo ndamusundagura wapi wara azayica usanda mwirabira nirabira umukobwa nakoye gusa conyine habindi icirore cawe icirore nibo namubwata ni miye kwe nyina wanje nyina wara mwingene yitwa mu telefone narabibonye rukwe none uzi yuko ncenda kibuka nabone ngo nyina wanje eyo none shizo spera ku telefone ryari igamaze imisi nabona apere
uri karabwira iyo mureke ngo ndaryamira Kwanza byari biryoshye ava gutelefona nzokumbura je nzokumbura kuri nzokumbura perezi uzoca turage za ntibamuhaga ntibibaho we namuhaga umugore wawe je nta mugore wanjye nzohaga je nziyara jewe system yari cyari genza ndamubwiye ati sheri twagenda no kuri 11 ajya ku ipave hagarara haga ndagusume ubwanze muri mu gihugu rindaya ndiranda muhindura ibyo shaka byose sheri hagarara hagenda genda nanje nsubira inyuma n'imodoka amanza ndengane amanda gusuma yego nta musanze bamugutanze biraba Erega ujya mwanya muri kurasubira inyuma aca haza uwundi agahitana nenda benshi ega abari benshi baba bari gado ubundi ku isoko iva rero ubwo neraga bro rumva ndambwiye ati urumva rero ndamwambika nk'akamini gato toshe twagara haje haco mugangano hasaba icumba cya bayita passage Ndi ntaje Faransa mvuga. ya indi mwanya mutu usaba guest iminota mikeya tinitse ganda gutera story gutazi umere mabu micro umunsi wa mbere urano wanyeretse aga hotel basunduranira namo Hehe mukanyosha kera sana kaga hoteli kwenda kibukamu kaje nenda gutera inkuru kaje ga hoteli naka sokuru nabimenye vuba ndakakubwiye simbizi wakazi location izi simbizi wenyene nanje kera sana kandi agana natere indaga kaira ye maji kijagiye muri certificat 7e oya 7e 2015 hay 2014 je nagwaye orientation gusa warashikanyeho ntuzi ko ufise studio abikuragira ngari mu birara bro kera mambo yari ndaye urakibuka byaranyesaga hotel jo system zo bihari nuko ngenda hano mwatishere uco uhagarara haje ndamuhamagara kujya nyene shangura kumba ka 5 ka 10 nagiraga ku press ibintu byarabyemje kandi nkamuhemba igabuye ukeneye kurambara n'umugore ukeneye kutubwira ntumuhage muhinduremo ibyo wifuza wowe kandi kugira ntoje no hanze no ukeneye kuja hanze musume bigenda uko ngambo ukeneye uko bwa rufite bitaye hariho bya biboro bagura kandi ubundi mana arinda singo yakimu igitega to igitega yagiye oyabwo ntiyari yakimu kari agapeti kamwe kavuga ngo ba make aba make olof umpe twaduranye igitega mwidiri rya yaga twese baraduhereza amahera tukimenya iyo turara twifatira amashambre olof bwa bwa mbere yaye mu cyumba cyawe nyine ampisi rugo avuga ati Jesse ndara jenye acapanga plan yo kurondera inyina urumva kandi bikubwiye ndavuga ati je ukazotanga rubonye mwami kazi namugure bijya biboro ntugira basimbone basambesha abandi mutabira amakofi kinga byose nikugira bigume biryosha urukundo rugume ruryosha urufu yagiye avumbura iboro kandi promoter yabafashe na video ko yagapeti kari kaboreho iyo boy yari fisi naka radio bwa speaker teme yo kuya bashibanze yo bandi yamenye iyo dem karaga keje umpetera fisi nzahita y'ubwoba avuga ati jewe umpetera ngamucara mbaye tworofe yakani avuga ati jewe nije ntegeza kuyijya
umuntu avuze una mata atarukira nkari yes inzira yose urabibona rero ntihabona nibenda kubwira yuko nanjye nakenda yuko umugore wanjye ndamukindura uzamuhindura icyo nshaka ama tugume tubereye fresh atabyifuza ndi yego okay umugore wanjye dusobana karamata kandi uramukunda cyane ndamukunda reba namukunda cyane gose nje ko nkunda umugore umwe kisimvangana n'umukobwa so reka turangize merci beaucoup kuko urumva hari abantu fate nk'uko mu rusengero batubwiye yuko ijya ari njya mu zindi kwumva ari utumanu Imana yari irungikira ugasanga n'umukobwa wane yizanye gute byageze manu reka duse n'abarangiza ni bande ushimira mu urumva kubaje mu rubanza Abisirayeli bakiri mu intuze nyuma y'abatumanu bakajya mu bamaze gushika bashe bajya ibyo birimiye urumva ubihe by'utumanu bavyarangiye utafite utwo mfungura urumva ni bande wogirwa ushimira canke ndashimiye abantu benshi baje mu rubanza apa umuryango ndashimiye umuryango wanje warakoze maximum yes umuryango wanje w'amaraso hari mama na grand sœur kandi James umuryango muremure babasigaye bari hanze nka grand frère yagiye muri Etats-Unis baronse mission yihuti wanda atashobora gusiba mbwa twarabanye mu bihe byose mu komite niki yose letera kandi Imana ishimwe zagenze bon nta kintu cyo nonekaye nta kubanza wagenze neza amafacture yose yararishwe nayo yari menshi kindi ndashimira ari umuvandimwe yitwa Ipax nta kundi umuntu amuvuga mugabo ntegeza kumushimira yarakoze bikomeye cyane Ipax yarakoze ibintu bizima cyane 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 kabisa cyane kuko support yampaye yarongereje ikintu kinini nari nkeneye ibintu byinshi nta n'umukire yitwa Jeremy ibyo nzobivuga mu nyuma sinoma ndabivuge rero shimiye na Emery yari ikintu yakoze nawe atarungitse iby'umwuka mugabo ni fresh tu Emery nawe nenda azafise mariage vuba mugabo ni fresh Freddy Nontro Fideli nani uri twaba Olivier Bideri nani Jules 26 life abo mbwane abona ba diaspora bitwa ba Jules aba muri Canada nukuri kw'Imana ntako batagize n'abadondagura ntabonoheza ba Dramati ba DJ Paulin ba Portre Jean Paul ba Bifesi ba Ozi yavuze ati n'ubwa mbere ngene muri mariage yabwo yabwo ati kuva mbaho n'ubwa mbere umunsi wose yawiriwe so novuga yuko urubanza vraiment sije narukoze wakozwe na entertainment ukogwa n'inshuti n'abagenzi baranyeretse vraiment support ushaka gutangana kwana nk'umuntu hano na Lionel umuntu wa mbere atangiye kunterera wa mbere yamaye intererano ni witwa Lionel yaraje nawe garambwiye ati nasi ugenda ntaguseze yamaye miliyoni uri hamwe ntangura procedure z'urubanza urubanza rusigaje nk'indwi nka zitatu yamaye Emilio iri hamwe pa nzonze erenyemereye zibiri mugabo umunsi ndayatora kiyara afise umiliyoni umwe ahandi sinigeze ndonka umwanya wo kuma ntinduka arabana ibaze urumva gakimwe haragera igihe umuntu ambwira ati ngutora amahera umunsi ugahera sinamda namfise ibibazo byinshi birengeye gutora amahera kuko urumva burya ibintu ntibikorwa byose n'amahera hari ibindi bisaba yuko witanga ubikurikirana ubibona niyo mpamvu ubona abantu nka Basegihembe umubanzi yakoze nk'umutima wamengo
wawe Masterland ngene yakoze yego Masterland ba Oscar Fashion Oscar nayo kote ipantaro yama yaratabutse wano byiri kuravuga enda kwerekeye mutezi injira gutya muri no chambre urabona hano hari ijya koti iya pantaro namba ndabereka ibyabaye uko uravuga ibyo reka ndakwereka ibyabaye mnacheza ntacu ndagashira reka ndakwereka ipa urabona ikoti irazimbye cyane urasi ibinkeneye wane pantaro namba wana makuba yahuye nayo ntuzerekana hano oya yose bwari uburozi okay wowe uravuga ngo bikini bikose bashaka bisibe ikoti nshasha atamuntu umwe arigera yambara igatabuka kujya 0 km kandi original zimbye cyane ubwo ko turazibe yaye umubiri wawe urawumva nanje nawo ukabona iratabutse kujya Zanda bingene yatabutse ngangira nakaroge karibu Zanda bingene yatabutse ngangira nakaroge karibu ikoti 0 km nta numwe arayambara ikoti komi umubiri nyene ukumye man naratangaye ndayambuye ni kumbe yamuzi nuko yari imeze urabona ibyo yabaye barayirotsa yabanje kwanza nkikiyambara yabanje gushonoroka iki ubona ko bamesha bace bakubitamwo fasta kugira nyaruke hagiye ntabaye ko namaze umwana munini ndiko ndambara mugabo cundabera yo mu nyuma sigura imuzi yota ino hose canke ni ya mburugini yawe simburu nabwo ari mburugini mubunini waravyibusha oya subu uvyibusha itabuka nga Numa nukuntu kutabaho nibitahuritse mugabo urumva rero byarabaye ntibyabuze kwibabe niyo murozi wo mumenyaga mani ubona ubona ngo tuwari isumura amenyo yayigwaye biri bekana kimwe jewe nizi jewe to atumba mbaya okay so reka dushimire abantu bose bahageze yego ya dushimire na Natasha yarahashitse Natasha yakoze every nabonye Natasha ndamushimire gose ntiyaze mashikira cyicaro yaraje yego kuba yaraje Sawa umva nuko yes ndoyibesha linka Arlen Alu ya maramani bakwiye kunshimira nkawe gamabuta nshimiye ubiza abakunzi bera abantu bakoze muri bya rubanza ni benshane sibyo sino badondagura ngo ndabaheza bro ni liste ndende batamvuze mani je uno musi no nabonye ya groupe bayishizemo no musi wa Masterland bana ba DJ Pro bande ni bengi sana ba LC Greta bane kandi kabona umuntu wese bayidnaki hajya umuntu yaterera amahera make ipe ko yaterera ibihumbi jana jana umviriza jama zani kora pesho ningoga nyarusa so reka tugigwe ko dusezera so yari Linka Arlen Alu comme d'habitude Miss Marcel comme une semaine n'amaso y'inyana ndasimbizo se mavumba so ciao